mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana murabona nga anye turi kumwe n'abatumire badasanzwe abatumire beza benshi bazi ariko imbere ya byose reka tubanze tubaramutse amahoro Mahoro cyane tuhere hariya nye ku mushinga nawe Serugo karibu sana mu kiganiro ca Saroko TV. Thank you so much mani bahezagire cyane yitwa Sindayigaya Jean Mokhtar akaba banyita CJ Mok 12 abandi mu nshinga nawe wo mu budamu mwiza cyane mubona ngaha sinzi ko nawe yo kwivuga murakoze hanyuma nanjye banyita mama intahe nkaba ndi madamu wa CJ Mok. Imana ibahezagire cyane murumva ko twakiriye famille Mokhtar. Iyi famille Intahe family impamvu nayakiriye nuko numvise iryo zina nyene ngo Intahe family. Rero nagomba mperariya nyene kwa Mokhtar mbega Intahe family nibiki bimeze gute? Intahe family Intahe family sanzwe harimo ijambo intahe. Rero ijambo intahe ni ibikorwa Imana izirakorera umuntu bishobora kuba ari surprise cyangwa ibikorwa Imana yahaye Imana yashize mu muntu gutyo nyene akabimuha avame kabimwereka sibyo none. Rero Intahe family musanzwe caje ngize umuryango bwa mbere nagendana Intahe gutyo ibyo numva ubuzima bwose mbaye ubwari bw'Intahe. Amarero mugabo maze kugira umuryango nace numva tuganiriye nawe ncanumva ko dusangiye ubuzima. Rero cyangwa ati iyi famille yanje niyo kwitwa cyangwa icyumviro kije muri je niyo kwitwa ngo famille ngo ya Sindayigaya Jean Mokhtar. Ariko nage numva Imana yashyize mu mutima wanje icyumviro cyitwa Intahe family. Rero famille yanje yuko no yita famille Intahe ko twese dusangiye ubuzima dusangiye Intahe nuse yuko twoyita Intahe family. Imana ibahezagire cyane. Yes, tujye kwa Madame Melissa. Mbega hari ikintu bihindura cyangwa bizana kubw'iryo zina cyane rwose kubera yuko igihe hariho abantu bumvise Intahe family bamubagisha akaryo kumva mbega ni kubera iki mwise Intahe family kuko ijambo ry'intahe ririmo ubushobozi budasanzwe ko turabizi ko ari n'ijambo ryo muri Bible rivuga yuko banesheje umwansi mu gushingira intahe iby'Imana yakoze. Rero natwe izina rirafasha imiryango myinshi cyane bivanye n'intahe yihishije inyuma y'umubano wacu ari ava cyangwa ari ava yuko tubana. Mokhtar dusangize rero ubuzima bwo muri Intahe family. Intahe family Intahe family vraiment yatanguranye na mariage yacu. Twe mariage yacu yitwa Intahe marriage. Rero mariage yacu yitwa Intahe marriage ni kubera ko nico gicapa Imana yashize muri jewe kuva kera ntaragira mariage ko Imana yari yambwiye kwizongera mariage yitwa Intahe. Je musani gembo nyimbabura mu nzu je ncambona igihe nayiguriye ko ncambona byose ko ari Intahe. Rero twe vraiment muhiri wacu tubaye ubuzima bw'Intahe nyene ko ari abantu benshi batubaza ne kubu bwana bati nawe ubu bwana kumengo bubaye ubuzima bwiza kandi tubona bukiri buto. Uretse abatanzi ari gihe uzumva ngo ivugire cyangwa nuko utazi ubuzima bw'ubu ngo ntuzi ubuzima bw'irasi ngo ivugira cyangwa ati okay Imana bahezagiye turo mu ijambo rimwe vire mu kuntu tubayeho mu muryango wacu atari Yesu wenyene yikoreye ibitangaza nta n'ubundi buzima mbona twovuga ngo turo turabaho. Tubibujumbura abantu benshi bararira ngo ibintu birazimvye ibintu bigize iki ngabo twebe tubayeho selon la révélation Imana ibiduhaye wa muzi buzimba butazimba ko n'ubundi tweza kububamo. Rero ubwidogera canke erega naho widoga mu yandi majambo nacu uhindura uravyumva mugabo rero kenshi vraiment ubu ni cagihe ijambo yo bavuga ngo umugoretse wanje azobeshwaho no kwizera kwiye ko ari gihe uraba n'ivyo dukora ukimane abantu ne babayeho gute ahubwo nke bataratwita aba Freemason n'ivyo bintangaza mu yandi majambo suko mufise ibintu by'umurenge oya ariko muriko murakorera ku ijambo yego ikintu twovuga ko dufise cy'umurenge ni Intahe z'umurengera gusa naho ibisigaye byose naho by'umurenge ndavuga hari igihe umuntu abavuga ati wewe ubayeho neza kubera kuri konte amafaranga yarenze hari yanye ya business irasaba Imana ishimwe je nta na konte ntunga oya je nta na konte mfise vrai kubera abantu kenshi mu ngo harabura amahoro cyangwa umunezero
kubera hariya nye mu bigega muri stock ibintu sikirenga waraba muri bikashe sikirenga kuri konte sikirenga bigaca bizana icyuka kibi cyangwa igicu kibi mu muryango. Mbere washima n'igihe jewe byo bisa no kumengo birahari cyane mvuze birahari cyane mbavuze n'igihe biboneka ko mu mukuku atakiriyo uravyumva mu ruhongore uriko birahendebera cyangwa je umudamu wanje niwe muntu wa mbere nemera niwe ya vraiment ntajanye ivyo vya situation si byara isura ya vraiment situation nacimubwiye atangura vuga ngo we mu kutagaho kurigirisha ibintu by'abana ko kintangaza uzamba mbwira ngo yango asha mwijiro birahari nyamba kwisi bitariho nyamba mu nzi wacu bitariho mwijiro biruzuye rero ndamukundira uko kwizera vraiment je nagwanda kubwiza ukuri simwe vyo kuvuga ngo vy'abasheri vy'ibiki vyo guhenda ngo imiryango barafukafukana twemwe twimere tumeze nk'ababo twe nta bintu vy'intuzi vyo kuvuga ibintu vy'imigane turimo ndakubwiza ukuri nta musi n'umwe niyo mu mufuko yobona kumengo hari umuyaga nukuri kose wengira ababona amwe mafaranga cyane nk'ubu stock abonye ibiharage atabiriho mani shimwe twifitiye umwana mutoyi kwije umwaka n'amezi 2 vuba cyane ico ndamukundira acavuga ati zana zana ujya mu fuko ndakwereke ati zana uko kuboko kwawe ndakwereke nca ndamukuboko n'umwana aca dufata umufuko aca tuvuga ati biruzuye cyane mu izina rya Yesu Kristo amen aferi biheze rero musanze twebwe iyo ikintu cyambere ubutomboreko gire namambwira abantu iyo ugize amahirwe ukaronka umudamu atahura Imana n'ijambo ryayo wa mudamu yakuze areshejwe indero y'ijambo ry'Imana ubutomboro ntagutera stress mu rugo mwanyimba wazanye umugore aziko atabiharage biri ari ngorane nukuri kw'Imana aho muzoka mamutamba bagira warumera iki uruvyumva muzoka mamutamba iba ari intambara nyene mugaye ciza je nabonye cyo kuzana umugabo ari gembere washima je bishika wumva umenga urana umugabo ni wababona ibicapo byo mu rugo ababona ati none bibuzi ibiharage byo genda guta umuceri meze mugabo nama ndakubwiza ukuri uyu muntu je yaranyigishije arakuremesha apana sinakundemesha ahubwo ico yakiriye ukwizera afise muri we niko kundemesha ubwa mbere haragera igihe nyene urumva ivy'urugo kire mushashi ubona ati yeho ndagowe bizagenda nawe utabimubwira mugabo ukabona ko uhungabanye nawe muri mudu yarakuziko ariko arashaka kukubona akabona ati tarimwo iracana aratangiye gucangana we cyakubwira kubira ati sois tranquille none ni wizera Imana hari umunsi yawe urambwira niko kwizera ari wawe urubwira ibyo kwizera uno munsi bigenda gute mbona umengo ugize rero rero umunsi ngenda mucanga kubera iki hari igihe iyo mbonye ko bimeze neza cyane nkuko nabivuze nijyamira nka garama kuko mba mvuga ati ya Mana yabikoze bwa mbere ntiyapfuye uraje cyo nobwira abantu yuko jewe ikintu cyo ntera ubwo mugiye Imana yopfa niho nogira ubwo mbwa Imana ikiriho ubu nta stress niteza ahubwo stress ndamuteza nuko kuntu nijyamira nkatekana umengo naco nibwiye kandi kweri ikije ndazi ko Imana ari papa vraiment ntabwo badufise yebana je vraiment mfise umudamu asha sinovyo kundemesha ubu ho bwaramaze gucika ubuzima bihari bitahari kujyaho ni ngo umunezero n'amahoro oya nitwo butu umunezero ninjya vraiment sawa turaje kuri Melissa Melissa hari ubwo rwagwisha abajene n'abakobwa bareka gushinga urugo cyangwa bareka no gukora ivyo bategetse gukora kubwo ngo babona mu mufuko canke uburyo ngo usikirenga niki bo bahanura iki murakoze cyane cyambere novuga nuko kuja kubaka urugo ni engagement ubufasha rero kuri engagement y'ikintu cyose wokorerako ni kuvuga ngo babisaba muri rya engagement ufashe ko ibyo ugiyemwo d'abord umenya yuko ni umwitwarariko w'iwawe kandi ubwirizwa kugira gute ubwirizwa kubihagarikira ukabikora neza nk'uko wavyiyemeje nico gituma imbere yo kubaka urugo abakozi b'Imana imbere y'abakozi b'Imana baratubaza ati mbega ibi nibi mubigiyemwo uvyemeye neza wowe ubwawe ukavuga ati ego rero nibaza yuko rijya jambo twemera imbere y'isinzi y'abantu imbere y'amategeko imbere y'Imana
rijya niryo niwo mushinge uba ukomeye cyane umuntu abwirizwa guharanira kandi kuriharanira kugira ngo urikorere ko nibaza yuko ikintu cya mbere nakivuze ni ukumenya ibyo ugiyemo ukamenya ibyo ugiyemo ukamenya yuko kujya n'aho wahora uri muhira hariho ibyo uba wariyangajije kuzokorera ko gushika ati ndafise nshaka ko nzokorera ko ibi n'ibi n'ibi muri iki kiringo kujya ugira umwete kujya ugira ishaka kujya udacika intege nubwo wahura n'ibi na biriya uramenya ati ibi turiko turahura nabyo ni akarorero nkunda gutanga iyo umuntu agiye mu rugendo muraca ku nzuzi haba hari ibiraro hari igihe usanga imodoka ihuye n'utu mugahagarara ntuca muvuga ati ubu rero urugendo rurahagaze ahubwo abazi ibyo barimwo uraterefona n'ukora imodoka umumekanisi kinyaruka ndepanira kuko ndafise iyo ngiyo rero nuko nyene no mu rugo tubwirizwa kumenya icyo tugiye ikitujanye kigira kabiri ikintu kijanye n'uburyo uburyo ni ikintu kirondegwa tugenda kubaka dufise imico itandukanye ya mwaye tuba tugezeko ariko ntibibuza yuko mugiye hamwe hahandi mwoba muri murashobora kuharenga kandi mukaharengana rwose kandi ni nk'uko hariho n'abandi bashobora kugenda bari ku rugero bariko ugasanga uko babandanije byagenze gute byaragabanutse ariko twebwe ntituri mu mugabane w'abagabanuka turi mu mugabane w'abatera baja imbere amen amen tuje kukurangiza mbaza mwebwe nyene madame Melissa ni ikihe kintu uhanura abadamu kuko mu kirundi bavuga ngo ukuri ni kuvuga ubukuzi kuvuga ubukuzi ni ikihe kintu uhanura abadamu usanga babona mu rugo umugabo yaburaniwe kuko nawe amaraso we ayasatura urugendo ukarondera ukabura cyangwa ukaronka mugabo abantu baca bafite umwabyi bagashavura abandi bagateza ingorane murabizi mu rugo hari n'abagera igihe n'ibyo umugore yategerezwa gukorera umugabo ngira murabyumva avuga ati aha ntacyo tugihuriyeko umwe agaca araba hirya undi akaraba hirya uwo bahanuriye murakoze cyane icya mbere nobahanura urugo ntigubakwa n'imyaka cyangwa n'ikiringo kanaka umazeyo kandi ntigubakwa n'urukundo oya urugo rwubakishwa n'amaboko nicyo gituma ijambo rivuga ngo umugore w'ubwenge arubaka urugo rwiwe ariko uw'igipfa rusambuza yiwe maboko rero mu maboko hatekeyemo ubushobozi budasanzwe kuri twebwe abadamu ni ukuvuga amaboko aragorora agakora cyangwa ukayazinga ntukore rero igihe uyagoroye ugakora no kuyazinga byose bifise ingaruka ariko kininiya cyane nagomba mvuge ni uko abadamu dukwiye kuba abadamu b'ubwenge ukamenya ati umutware wanjye arafise ibyo akora amikoro yiwe naya mbega nanje kuri jewe bivanye n'ibyo umutware wanjye akora mbega nohagarara gute novyitwaramwo gute kininiya cyane gifasha ni uko natwe dukwiye kuba abadamu basohora amaboko yacu tugakora kuko iyo umuntu umwe azanye umusaruro ntibinganya na babiri kandi icyo novuga hari igihe bashobora kuvuga ngo umudamu ashobora kuvuga ngo yajewe ibi sinobikora ngo n'ingene meze n'ingene banzi ngo ibi byo nsuzuguritsa oyaye hako mbega vyomara iki kureka gukora ngo kubera usuzugurika no kwamusaba nivyo bisuzugurika gusumba gukora naho woba uja kurima ukoresha amaboko yawe ariko ya maboko akagukenura birasumba kuja gusega rero iki ni ikintu c'ubwenge tukwiye kumenya abadamu ko natwe dushobora kuzanira ibintu bininiya umuryango ushobora kuzanira umusaruro muniniya umutware wawe mugashira hamwe maze umuryango ukaguka biciye mu maboko yawe rero natwe abadamu tumenye yuko bishoboka tugakora
utavuze ngo yurumva ibisivyo nigiye oya ikintu cyose kigukenura ikintu cyose kizana umusaruro sohora amaboko kora ari kudandaza kora ari kurima bikore hanyuma umutware aje gukora nawe uje gukora muzane hamwe umuryango uronka umusaruro. Wow. Mbona Rwanda mwunganire gatoya. Yego. Urabona nk'ubu ko yambaye tuno tuntu muba ariko aradandaza. Ingene ndakwerekera mu bisanzwe umugore w'ubwenge reka mvuga ati abagore b'ubwenge bameze nk'amato y'abadandaza naho injya zoba ziri kure barazizana burya abadamu barafise capacity badashobora kunanirwamo. Rwanda gwe example wana kagasakoshi uriko urakaraba umengo karimwe amafaranga gaho karimwe amafaranga nyene reka ndagwa example ubu yaraje yavuye Bujumbura aja tutari kumwe hari kibanza namuhaye azuza aradandarizamo adandaza ibintu nk'ibi vy'amabiju sivyo mbwa ubwenge bwiwaho buhagaze rero niwe yantangaje gira uyu arashobora gufata akabona ati kuguma mu kibanza vyonyene nibihagije ukazona afasha ama pièce arashize mu isasha akacaja kudandaza. Abagore rero no kwita ko ataraba ubwenge hari umumama yigeze kumushorera avuga ati kubera abonye ko ahetse umwana we aca yibwira ati ujya mudamu ubwo ntagowe aca reka ndamushorere kubera ko afite ibibazo ari kudana n'umwana mu mugongo utwo tuntu urumva ngo reka ndamushorere hanyuma aca abona umuntu rero bari kumwe n'umugenzi wanje bazinanye aca aramuhamagara ati ujya muntu woba umuzi ujya mu mama ngo shanga ujya mu mama ngira aragowe uravyumvagira ni nahe ama acha mubwira atagoye kubera iki ngo nabonye adandaza n'umwana ku mugongo cyane baza ko umugabo washaka kumufashe nabi ngo unace ndamushora gura ndamutera intege yewe wa munara ati yo acha bati ujya n'umugabo we afise imodoka uravyumva ujya afise imodoka n'umugabo afise imodoka ngo bya vrai uwo muntu yari ibereye mu bihe muri ya miruturutu ya bintu banwa by'imiruturutu niho yibereye mu irigara ariko ashora kiramutseje wari kavuga ngo ngoma ndagwa example waka gasakoshi ubu nabo yajino tuje mu misi mikuru mugana wasanze yajazanye iki bya bimwe muri bimwe yadandaza nawe wazana none ibintu wo wabizanye gute ngo naje nuzaho ndi hose ko neza kudandaza nukira rero ndabereka abantu yuko ibi turiho turavuga atari ibikino kandabugururire bavyibonere mfatira gutya urabegire umudamu we umuhamagaye ati aje ku misi mikuru kaza umudamu ahitanye mu vyadandaza aciyazana ngo ngoya ngo je aho nja kuramutsa abantu urayibonagira yageze agasakoshi ngo yango je ngiye kuramukaje ngo ndaca amafaranga ntabiri urayibonagira ibi ni binadandaza akaca duga igitega abandi bo mu byaje kuramukanya wabaje gusa kugikirori igitega gusa je nijo ahora ntangariza gire uwo mudamu ndabira ayaje kudandaza kubera kavuga ati ngo bina waje none ngahe igitega waje kudandaza ngo nuzi ko ari abantu babashaka ko tujya kubaramutsa muga tugiye kubaramutsa tubashire nibi tubereke arahacagura kandi ejo twarake kuramutsa umuntu ncambo narasokoroye ngo ndadandaza uduhere ni twiza ngo ndadandaza amarabero ngo ndadandaza ngo dushenete kandi aho yavuye adandaje ariko bikomeye abadamu kenshi cyane n'abagabo n'abahungu akanga kujya gukora wabo suzugura babonye ndiko ndayererana ibintu mu kutagerageza kudandaza amagi nderatemberana umwe namwishatanye nico yatubwiye umuntu hakoga umusega ufuma wemera umuntu akabona umenga ukoze akazi umenga birasuzuguritse mugabo wewe uzi ko ubuzima bwawe ubandanya buja imbere bo ntagucire mogire iyi 2026 ari ngingo nafashe jenye mu mutima sinari baye mubwiye yego kandi mwanda imubwire ngano mu kiganiro n'abantu bari gire ingingo nafashe 2026 yego sinzosura gufata abantu ndabaha amafaranga yanje kubijya bino ari abantu bafise akagesa ngo yangurira aka sivyo je nk'ubu uyu mwete nabonye yagize aje namwe ati wowe rero ngomba nzinduke mu isoko ngenda kurondera abakiri sivyo yumvire jewe ibi bintu n'abagabo bangaye bo bikora nk'ibi kubera iki kugara sivyo mugabo je namwe ati zana rero ngende mu isoko ndakurondera abakiri uravyumva gira ukatuma jewe nk'unavyutse kare ndiko ndamudandariza ibi sivyo hanyuma ndiko ndabidandaza biko byinjiza amafaranga ahubwo azone umuntu aguma yicaye ajyamye bimutera akagaye urumva amanyama ibije navyo nokora sivyo je nabikoze naciye amafaranga mugabo waricaye hari uzamva ntasho uzamva ngwe bana ngo imyaka myinshi ngo yangurira ngo shango mabonane nifatiye nibaza ko je mba hano hitwa muri bonane hari amafaranga tuyora gusa yo kugabira ya bonane ubwo rero je ngo amanure n'abandi bantu muntu uri kubikogwa fata uzamure umuntu ari kugikogwa je ndashobora gufata abajya abantu badandaza utuyobo biki afana ngo ati mama udanda ibiyobo yaranguranga ngaye 10000 15000
ndakongeje 20,000 genda urangura ibindi uduze umutahe aho uri kurafasha umuntu mugari abantu bari ngaho abantu twakuranye bari mu gwagwa gusa bicariye hajya amakiki uravyumva amakubonye utagase wambaye ikirato ciza abandi birirwa kuri Facebook na WhatsApp wambaye ikirato ciza acashaka ngo wewe vyarakemutse nta cyakemutse tuko turakora none uyu muntu yaza ko yambaye impuzu ayikuye mwijuru nuko asohora amaboko agakora rero ngomba mbwira umuntu wese urera amaboko komeza uyarera amaherezo nukubabara muga muntu wese usohora amaboko umudandaza ibyo udandaza ibigori naco biteye isoni gukora nta biteye isoni birimo uravyumva twese turafise dukora kandi nituri mu biro kandi turabayeho rero nabambwira amakuru mabi abantu barabahura naje bakambira ati ngo yangu ujya arabibangwa zodwa ubu mwaka sinzobiba namwebwe ni munzanire ndabikeneye yumvire nk'umuntu wasoroye ku Noel igihe uca mura kwibonana ngo none ngo wewe gutangira acha naba nawe ku Noel sinanga ngo na bonane je naje gusora Noel na bonane si uko biri bye bye 2026 sinzoba namwe mumaye noryohego negire wunguri agafana sinoryohego ni vyiza cyane ko byuhana mugabo ndateye intege cyane abantu bariko barakora abantu muriko mukora ibintu bito bito Imana ibahezagire izobadugiriza mwaho nyene muzoba bakomeye kiraho dukorera ubujumi Oya nacho waye yasi publicity ahumvise byo mukora bavyumvise ni bakore basohora amaboko hanyuma batera imbere Imana ibahezagire cyane Mukta muzosubira Bujumbura amahoro kandi Gitega nimuze muraryohe bagose karibu cyane turakeneye kuza turabahe abanyabujumbura mubabwire Salocom TV1 turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane Bujumbura barakunda kandi barabakurikira merci beaucoup wow.